Miburo Jean de Dieu niwe muntu yishurwa agashinyaguro ku mutumba wa Kajerama komine Mugwi intara ya Cibitoke. Amasoko yacu kuri uwo mutumba avuga ko umuhisi yategerewe mu nzira n'abantu batarashobora kumenyekana mw'ijoro ry'uyu wa Mungu, bamukerera izosi basiga rifasha akantu gato. Ikiziga ciwe catowe mu gatondo ko kuri uwa mbere gica kijanwa mu buruhukiro n'abajejwe intwaro nk'uko bivugwa n'iri soko ryacu. Bamwishe dimanche buca rirendi bamushira mu zose bamagiriza uburozi asize umugore n'abana ntarahanga aracari muri moroge bitaro bikuru vya Cibitoke yazanywe ejo mu gitondo n'imodoka musantera komine Mugwi acara muri moroge. Amasoko yacu amenyesha kandi ko abantu batanu harimwo uwo biriranywe n'uwo batahanye bafashwe ku mvo z'amatohoza. Ubwicanyi bufatiye ku kwagirizanya uburozi bukaba bweze cane mu makomine atandukanye yo muri yo ntara ya Cibitoke. Mu manama abajejwe intwaro bagirisha abanyagihugu babasaba kuvavanura no kwihanira uwagirijwe icaha bamushengeze.